Mwaramutse ibindi bibazo ndiko ndabona ikibazo kimwe nikijanye ahubwo n'abantu bari mu Burundi bafise visa igomba ku expire igomba guhera mugabo badashobora kugenda bakavuga ati none niyo zahera bazoduha iyindi ko atari bwo vyavuye atari bwo vyavuyeko. Mu vy'ukuri ico kibazo wokibaza agence yaguhaye yagusabiye iyo visa uko nzi ibihugu kiretse niba muri umugwi muniniya ukomeye kuri ekonomi y'igihugu bashobora kudasohora itangazo rusangi rya mwese. Ndamaze kubona amatangazo y'abaturiste kubera Dubai canke Emirates n'igihugu abaturiste bajamwo ari benshi mugabo izo visa zanyu nibaza ko kumbure atari ikintu kiraje ishinga cane abantu batanu batandatu basivye kugenda gukora akazi Dubai. Nibaza ko Dubai ataco bigitwara, ibihugu kenshi bikora kuri izo level za interest. So sinzi ko Dubai canke Emirates izokora ikintu muri rusange ngo turabongeye imisi, ariko ico kintu vyiza nuko mubaza agence yabibahaye. Ikindi azokuba hariho procedure yuko baronuvera ivisa n'igihe hatoba ikibazo runaka muga ico gihe usanga isaba amafaranga sinzi uwo nabonye yavuze ngo barakwaka amajana 3 y'amadiramu. Birashoboka ko iyo visa iri renouvelable donc mu gihe udashoboye kugenda kumva yica nk'iyindi hariho processus general yo kugira ngo uyirenovere umenga gacagwa ngo indi y'amezi abiri. Ico uvuze uti amafaranga ngomba gutanga nkeneye ko bamfasha ku buntu kubera bitamvuye ko ivyo numva ko ari ibintu abantu bagusaba visa boja ko negocia na ministere hariya hanyuma bakayigarukana kuri wewe. Bishobora gufata igihe kirekire, iyi neza ko yari gray area n'ibintu amfete usanga amategeko kumbura atanditse neza kubera atabintu ukunda gushika. Mariko vyiza umuntu hobaza n'umuntu agukatiye tike ukabaza mubwe hari information mufise. Ahubwo nashaka abantu b'ama agence baci baza ngaha nyene bajemwo batangure kurondera abantu bafise ama visa yabo bagomba ariko expire yabo bahe message babwire ni muhumure visa dushobora kuza extending ukuca kuriya, ariko kandi abisubiremo neza ko atari abantu benshi bari affecté bishobora gutuma Dubai idafata amategeko special kuri mwebwe, ahubwo ama agence azokurikiza amategeko asanzwe harimo kumbure ko bazoshubishuza yandi majana 3 kugira bayirenovere. Ico no kwama waciteze niko ndabibona nk'umuntu w'umusesanguzi w'umuobservateur, ariko ama agence azokofise inkuru y'imvaho kuko nico bari karakora buri munsi bari karakurikirana iyo basaba ama visa ama internet communique ibintu nk'ivyo. Nuko ndabibona ni kana uvuga ari kuri muzo muri bakeye cyane ku buryo kuko nabivuze ushobora gusanga muzohava muba oblige y'ukuri hayo madiramu kugira ngo baba renouveler, kuko nubwo muba muri kumusaba nuko muba kumusaba y'ubuntu bishobora gufata igihe kugira ngo ministère ifate izo decision bifite igihe kirekire ugatuma kumbura ucerwa ku kazi canke kumbure mu nyuma mushobora kwiorganiza canke muronse umuntu abavugira mukaraba ko ayo mafaranga bayasubiza ko bavuga ati bon si mwe mwabigize. Ariko ni gray area niko novuga sinzi neza, ariko reka ndakirekera abantu bari mu agence batubwire yuko canke undi muntu yoba yarashoboye kwishakisha akabaza est-ce que visa iheze utaragenda atari vyavuye ko qu'est-ce qui se passe. En fait hani hahandi hawe hakora insurance nico gihe kino genda babwire mu bisanzwe ntabwo leta ziri rigide, leta ziri très rigide kugira ngo bahindure itegeko basaba gukorana diplomacy ntuzeye bureaucracy n'ibintu birebire. Nico tuma kenshi na kenshi haba hari rya assurance. Iyo assurance en fait ni kugira ngo hagize ikintu kitagenda uko wari uciteze ikikuriha ivyo wahomvye nk'ivyo renouveler ticket. Abaturiste benshi nabo nyene iyo uzosanga ku kazi bacerewe abandi bagize ikindi kibazo, numvise ngo Emirates rikira riha amahoteli mugavyo kenshi na kenshi hagiye bitaba ihoteli habaye accident hariya bo kimenya hanyuma kaza kwishuza assurance. Gray area Dubai kuvuga ati no wagomba kufise insurance ivyo ntibindaba canke bakavuga ati reka tubagira impuwe sero ntuzeye poids mufise dans le pays. Gray area ngo navuze ntivyoroshe kumenya ngo mbega bizogenda gute, ariko mwihangane tuzasubira. Bye bye.